numva afise iki kibazo ngomba kukubaza nawe wibaze. Kuki ugomba kwigereranya n'uwundi muntu ari we wese? Kubera iki wibazaho agaciro kawe ukamenyera kukwigereranya n'uwundi muntu? Reka ngire ko ndakwibutse ko Imana yakuremye uri wenyene wiyisa, kandi yakuremeye ibitandukanye vyinshi yashizeho imbere kugira ngo ubigenderemo. Rero agaciro kawe ntikangana, nta naho gahuriye na gato na kirya kintu urabira ku bandi ukumva umenga uri inyuma cyangwa ukumva umenga uri imbere, bivanye n'uwo wirabiyeko. Wewe waremewe ibikorwa biri précis, yakuremeye umugambi wayo. Rero aha hantu turahagirira ama esheke atandukanye, turahagirira ibikomere bitandukanye mu kwibaza ko ataco maze, ataco ndi, ataco mfise, ataco nshoboye, atani ico nzahava nshikako. Rimwe na rimwe tukanavyiyumvira gutyo bivanye n'uko ubona aburungano rwawe, abo munganya imyaka, abo usumvya imyaka, ndetse n'abayigusumbya imbere gato, warabiye kubona umenga hari icyo bamaze gushikako gikomeye cyane gusumba wewe, bigatuma des fois widécourager, bigatuma wumva umenga waravumwe. Hari habibwira gutyo ngo naravumwe canke naraguwe, narahumiwe, n'amajambo nkoresheje abantu bakunda gukoresha kenshi. Ariko nagenda kubwire ngo n'igihe cawe ngira kitaragera, canke n'amaso yawe ataruguruka kugira ngo ushobore kugera ku vyo Imana yaguteguriye vyose. Uyu munsi ndagufitiye inkuru. Birashoboka ko ejo mu gitondo aho bukera ugira intambuko imwe yo kuja imbere, ukabandanya ukazisanga hirya y'ejo canke hirya yaho ufise ahandi hantu ugera harengeye aho wibaza ko wogera uno munsi mu vyumviro vyawe. Ko vyose bihera mu vyumviro. Ivyo vyumviro ufise, ayo majambo uvuga, ivyo vyizigiro watakaje utazi aho vyaroye, nagenda kubwire ngo hariho akandi karyo, hariho ibindi bihe vyiza Imana yakuremera ukanezerwa, ukishima, kandi ukumva ko ufise agaciro karenze akubona ufise uno munsi. Ntaco bitwaye, ushobora kuba waravyibwiye cyangwa barabikubwiye ngo ntaco uzovamo. Abavyeyi bawe, abavukanyi bawe, kubera ko nabo babona umenga aho ugeze wategeza kuba ufise ahantu ugeze, uko ungana wategeza kuba ufise ahantu ugeze, mugabo bakibagira ko si ubikora, si ubigira, si uvyiha, si uvyishikanako. Ariko hariho ikindi kintu kirengeye abo bantu ivyo bakuvuzeko ukwiye gushikako, ukwiye gukora kugira ngo ugire aho ugeze. Numva ndakwankuraje rero kino gitondo, turankurajanya, turaterana intege. Ndakubwiye nibwira, hariho ibintu bikomeye cyane biri muri wewe canke biri imbere yawe, hamwe wogira iyo ntambuko no kwita ntoyo no munsi, ejo wogera ko nawe ukitangarira canke abantu bagutangarira, bamwe bakuvuga ngo ntaco uzovamwo, ntaco uzoba, naho uzogera, ntaco uzokwishikanako. Ejo bakakubwira ati ni wewe twabwiye vya bindi cagiye. Birashoboka rero. Prends courage, utera intambuko ya mbere, ugwana intambara nziza, uri gutakaza umwanya wawe uraba abandi bantu. Nta muntu numwe mwazananye, nta muntu numwe mukwiye gukora bimwe, nta muntu numwe musangiye inzira. Wewe warizananye, kandi aho ukwiye guca ukwiye kuhasaba uwakuremye kugira ngo abe arakurongora. Yesu aguhezagire cane, ugire umunsi mwiza. Turafashanya gushikana ubu butumwa kure hashoboka. Duterane intege, dushigikirane. Nibaza ko muri bike ushobora kumenya canke mu bishobora kongera ko ushobora guteramo intege uwundi muntu, birahawe ikaze mu kuvyongeramwo.
Yesu aguhezagire cane.